Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. No musi tugiye kwiga kuri iri jambo ry'Imana rivuga igicaniro c'isezerano. Igicaniro c'isezerano niryo jambo nshaka ko twiga ko kuri uno munsi, mukibandanya gutanga mutaraheza juste kuvuga ngo iri jambo numvise muri imisi Imana yashize mu mutima wanje, numva mfise ibintu byinshi nshaka kuvuga ku gicaniro. Numva ni terme yo mu isezerano rya kera, yakoreshwa mu ijambo rya kera, mu isezerano rya kera, itari d'actualité cyane, ariko kandi ifise ibibi representa canke ishobora no gukoreshwa mu gihe cacu cuno munsi. Haleluya. Kuko iyo tuvuga igicaniro tuba tuvuga aho duhurira n'Imana, aho duhurira n'abandi dusenga, aho twakoraniye turi babiri canke batatu turashobora kuvuga ati turi ku gicaniro. Ni terme abantu bakoresha, ariko kandi iva mu majambo yakoreshwa mu isezerano rya kera. Rero iri niryo jambo numvise riri mu mutima wanje muri iyi minsi, sinzi ryari rizohera, ariko sindabizi, ariko numva nshaka gusubira kubateguza yuko fin octobre tuzoba dutanguye 40 jours yacu. Bwana sifiwe sana. Tuzoba dutanguye amasengesho y'imisi 40. Ni gihe kiba ari gihe gikomeye kuri eglise, ku buzima bwacu. Turi shengero rifata imyanya kandi dukunda gusenga, ariko ico gihe kuko ari gihe ciyaguye kininiya, tuba tugira ibihe bidasanzwe byo gusengera hamwe, byo kuza kuba imbere y'Imana, byo kuza kuzana imitwaro imbere y'Imana, byo kuza kurondera kwiga kumenya Imana, gusabana n'Imana, kuza ku meza y'Imana tugasangira nayo turi kumwe nk'ishengero. Rero ndashaka kubateguza, azoba ari semaine, ndibaza azoba ari umunsi canke indwi ya nyuma itangura ukwezi ihereza ukwezi kwa 10. Rero hari abahora babifatira amakonje, muvyibuke ndabivuze 1 mois, hafi 15 jours canke plus de 15 jours, 1 mois et 15 jours. Tuba turi mu minsi yo gusenga, tuba turi mu minsi yo kuba imbere y'Imana, tuba turi mu minsi yihariye vraiment iri dédié canke iri consacré kuri prière no kuba imbere kwacu n'Imana, siko? Rero numva ari jambo rifitaniye isano n'ivyo bihe tuba tugomba kujamo, kuko ibi bicaniro canke ico twita igicaniro canke kuba imbere y'Imana bifise uburyo bwinshi. Hari ibicaniro ku muntu ku gatwe kiwe, hari ibicaniro byo mu miryango. Ijambo ndashaka kuryagura, ariko ndashaka ko ritwongera ukundi kumenya, kandi ko ritwongera ukundi gutahura, kandi ko ritagusiga uko wari usanzwe umeze, ariko rigutereke ahandi hantu mu rundi rugezo rwo gutahura aho Imana iriko iratwara ishengero ryayo. Yesu ashimwe cyane. Amina. Igicaniro ni ikintu, nashatse kuzana image y'igicaniro, ariko igicaniro no ku muntu atakizi, hari ahantu nyene haba hari inkwi, hakatswa umuriro, hama hagashigwako ikimazi. Igihe abantu baba baje kurondera Imana bakazana ikimazi, kenshi bazana intama, ariko kandi no ku badafise uburyo, bari bafise uburyo bukeya, Imana yarabemerera kuzana ibindi bikoko by'ubwoko nk'inuma canke nk'ubwoko bumwe bw'inyoni, bakabizana ku gicaniro. Ariko kuri ico gicaniro, igicaniro yari point de contact y'Imana n'abantu. Niho Imana yahurira. Umuntu ashaka guhura n'Imana, umuntu ashaka gushimira Imana, umuntu ashaka kugira isezerano n'Imana, umuntu ashaka kwinjira mu gihe gishasha n'Imana, yaza kuri ico gicaniro akavuga gute, agaserukana ishikanwa ryiwe canke icazanye c'agaciro, kigahura n'uwo muriro,
Bwana sifiwe sana. Bimwe byari bicanira abantu bazanamo kugira ngo bakugwe kw'ivyaha vyabo, ariko kandi abantu batanga mu buryo butandukanye. Ariko iki kintu c'igicaniro canke ico igicaniro ndashaka kubabwira ko si ikintu gusa kiri biblique, si ikintu co muri Bibiliya, si ikintu catangujwe n'Imana, ariko ni ikintu Satani yakopiye mw'isi. Imbere yuko dutangura kubona ijambo ry'Imana ryandikwa, nubwo Imana tubona guhera mu itongo rya Edeni hari igicaniro abantu bamaze gukora icaha, kuko ahandi ho icaha kitarazi Imana yarazi kibonanira nabo, ariko bamaze gukora icaha Imana izana igicaniro kugira ngo gikosore ikosa ry'icaha. Ariko kandi Satani muramuzi yuko akunda gukopya ibintu vy'Imana. Satani nawene yinisiye ibintu vy'ibicaniro. Ku bicaniro vya Satani hariho ibintu bihakoregwa, ariko biba vyubakiye mu mutima w'icaha no kwiyanduza no kwicafuza, bigatuma rero abantu bagira ivyo bamuronka kuko hari abamusenga canke basenga ibigirwamana. Ico nshaka kuvuga kuri iki gicaniro rero, sindiko ndavuga ku bicaniro vya Satani nubwo bibaho, ariko ndashaka kuvuga ngo ibicaniro vya Satani birabaho nkuko n'ibicaniro vy'Imana bikihari. Ariko kandi ndashaka kuvuga gato kuri ibi bintu kugira ngo Imana itwongere uwundi muco kubijanye n'iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo abantu baza ku gicaniro baba baje kurondera ubushobozi. Haleluya. Ku gicaniro Imana yarahurira n'abantu bakaharonkera ubushobozi, bakaharonkera inkomezi, bakanaharonkera influence, kuko Imana yahuye nabo ikabaha ivyo bintu byose, ikabaha ijambo ryumvikana, ikabaha inkomezi, ikabaha ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo byabo. Ariko kandi n'uyu munsi ivyo bicaniro bigishishikaye kubaho. Ndashaka kuvuga ngo no mw'isi tubayemwo hari ivyo nita ibicaniro vya Satani canke ibicaniro vy'abadayimoni, aho usanga abantu bahurira mu maklube canke abantu bahurira mu bikorwa bimwe kugira ngo baharonkere ubushobozi, baharonkere influence, baharonkere ibindi n'ibindi bashobora kuba bohabwa, kuko na Satani nawe arafise ivyo atanga, nubwo navyo ne bifise irindi banga ribi ryavyo, atari vyo no munsi shaka guhagarara ko cane. Ariko kuri uyu munsi ndashaka kuvuga kuri kino kintu mfatiye kuri imirongo nyarutsa. Hariho imirongo nshaka yuko dusoma kugira ngo tubone ibicaniro Abrahamu yagiye yubaka. Ijambo navuze ngo ni ibicaniro vy'amasezerano. Abrahamu Imana imaze ikamuhamagara ikamuvana iwabo, yari umuntu atunze, yahezagiwe, asanzwe afise ibintu afise, ariko Imana iramuhamagara araza arayikurikira. Ariko Imana imaze kumuhamagara igirana nawe isezerano. Isezerano uno munsi shaka kuvuga Imana yagiranye na Abrahamu ni isezerano ryo kurunganwe ruzomukurikira ku ruvyaro, ku yandi mageneration, aho tubona ingene Imana ari Imana igihe cyose iriko irakora ibintu ifise mu gicapo cayo n'abandi bantu benshi badukomoka ko batwegereye bazotuvako. Abo bose Imana irabafise en vue. Imana ni Imana ifise projection à long terme, ibona ibintu vya kure. Usomye rero ngaha mu gitabo c'itanguriro 13 ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 18, turabona Abrahamu yubakira uhoraho igicaniro. Bebe ntusubire kurira, karihe fume mukanzanira. Loti amaze gutandukana na Aburamu, uhoraho abarira Aburamu ati, unamura amaso yawe uhere aho uhagaze aho, witegereze iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cyose ubonye ni wowe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose, kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi, namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe nago goharugwa. Va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wowe nzogiha. Aburamu yunguruza amahema aragenda, aba iruhande y'ibiti vy'amamure vyitwa imyeroni biri Heburoni, ahubakira uhoraho igicaniro. Amina. Yesu ashimwe cyane. Abrahamu amaze kuvana na Loti, Bibiliya ivuga ngo Imana irazira mwiyereka. Ariko Imana imaze kwiyereka Abrahamu ikamuha isezerano, ntiryari rya mbere imuhamagaye canke imwiyeretse, ariko ngo guhera uyo munsi ngo Abrahamu yubakira aho hantu igicaniro Imana. Hama kandi Imana iramubwira ati imwereka himuhaye, Abrahamu na wene ahubaka igicaniro.
ndashaka kubabwira yuko iyo uraba Bibiliya turakunda kubona Imana yitwa Imana guhera mu gihe c'aba Adamu ukaduga ukamanuka ugashika mu gihe c'aba Nowa. Imana ntiyigeze yitirirwa umuntu, ariko guhera muri iyi chapitre uravyumva Abraham amaze gutangira Imana ikimazi, agatanga ishikanwa, agatangira Imana iyi sacrifice ku gicaniro, akubakira Imana igicaniro aho hantu, akahitira Imana. Usomye muri Zaburi ya 47 ku murongo w'9, Psaume 47 verset 9, Zaburi ya 47 ku murongo w'9 havuga ngo abaganwa b'amahanga bashengejwe no guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu. Haleluya. Kuko inkinzo zabo mu isi ari iz'Imana, niyo ishizwe hejuru cyane. Kuko abami bo mu isi bagize gute? Barakoranye bagira gute? Bashengejwe no guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu. Bashengejwe no guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu. Aha anyu umwanditsi wa Zaburi reka ngene amahanga yahindukiriye Imana, ariko ntiyakoresha ijambo ngo amahanga yahindukiriye Imana, ariko akoresha ijambo ngo amahanga yahindukiriye Imana ya Aburahamu. Guhera umunsi Aburahamu yatangiye Imana kuri kijya kimazi akubaka igicaniro, guhera ico gihe Imana yatanguye kwitwa Imana ya Aburahamu. Ni jambere muri Bibiliya Imana yitwa izina ry'umuntu canke yitirirwa umuntu. Murakunda kubona Bibiliya ivuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, ariko Imana ya Aburahamu guhera iki gihe Imana yitwa Imana ya Aburahamu. Hejuru yuko Imana yise Imana ya Aburahamu, nuko Imana imaze kuvugisha Aburahamu yamuvugishije kubijanye n'abazomukomoka ko bose. Imana iravuga ikizobakorera kubwo gukundana na Aburahamu, ariko guhera uyu munsi Imana yemerera abahishurirwa izina ryayo, yuko hejuru y'Imana batashobora kuvuga mu mazina bita yawe, kuko batashobora kuyivuga mu izina ryayo. Muribuka yuko na Mose itamuhaye izina ashobora gukoresha, ariko mu gihe ca Aburahamu Imana yemera kwitwa Imana ya Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usomye uravyumva, usomye Genèse chapitre 26 guhera ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25, utangura 26, 23 kugeza kuri 25. Avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwireka iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yubakiye igicaniro yambaza izina ry'Uhoraho, ashingayo amahema yiwe, naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Haleluya. Urumva yuko Imana imaze gushika no ku mwana wa Aburahamu ari we Isaka, Imana yaramubwiye ngo nzoguhezagira ku bwaso. Ico nzogukorera nzokigukorera ku bwaso, kuko so yanyubakiye igicaniro. Bisobanura ngo Aburahamu mu kubaka iki gicaniro c'ihuriro cawe n'Imana yahagiranye ubucuti n'isezerano rikomeye n'Imana. Nubwo Imana yari yamuhamagaye yamusezeraniye ibikomeye, ariko urabona yuko Imana imaze gushika ku muhungu we Isaka, Imana iritushe kandi Imana iramansiona uruhara Aburahamu yagize mu kubaka igicaniro. Bwana sifuwe sana. Aravuga ngo ku bwaso Aburahamu nzobahezagira kuko yanyubakiye igicaniro. Birumvikana yuko mu mutima w'Imana iki kintu Aburahamu yakoze cari gifise place. Nubwo Imana ari isanzwe imufise ku mugambi mwiza, ariko iyi réponse ku mugambi w'Imana, kuko Imana iratugirira umugambi, ariko natwe tukagira inyishu dutanze mu kwitaba umugambi n'icimviro c'Imana. Imana ngo ishikiriye Isaka iramubarira ngo yubatse amahema aha hantu, nande nzobaha igihugu, nzobagira banini, ati nzobikora. Ni nkuko ibwiye Isaka, sinzobikora kubera wewe, icyaco cyose nzokora ngiye kuzogikora kubera Aburahamu yanyubakiye igicaniro. Haleluya. Kuri uwo murongo wa 25 Bibiliya ivuga ngo nuko Isaka nawe yubakira Uhoraho igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, aca hubaka amahema, n'abakozi ba Isaka bagira gute? Bimba amariba. Isaka nawe ahejeje kubakira igicaniro Imana, nawe aca yinjira mu isezerano n'Imana.
igihe Imana yaza kuraba Isaka imubwira ivyo Abrahamu yakoze, Imana ntiyigeze yiyita cyangwa Imana ntiyigeze yidefinisa nk'Imana ya Isaka. Imana yidefinisa nk'Imana yande ya Abrahamu. Bwana sifiwe sana. Usonye Genèse 28 verset 13. Murongo 28 ku murongo wa 13. Ndi muri Genèse cyane cyane. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Yesu ashimwe cyane. Isaka nawe namaze kubaka igicaniro. Aha muri chapitre 28 umwana wa Isaka ariwe mwuzukuru wa Abrahamu yitwa Yakobo ariko arahunga mwene wabo kuko yamwivye umugisha, agiye kwa oncle wiwe Labani. Ashitse ahantu mwijoro araharyamye arahasinziriye, aragenderewe n'Imana ari muri ico kibanza. Imana ije kumuvugisha kuri uyu murongo iramubwira ngo, uravyumva, iramubwira ngo umviriza, ndi Imana ya Abrahamu, haleluya, kandi ndi n'Imana ya so Isaka. Encore une fois, Imana ntiyigeze yidefinisa nk'Imana ya Abrahamu, uravyumva, kugeza Abrahamu yubatse igicaniro. Imana ntiyigeze yisobanura nk'Imana ya Isaka gushika Isaka na wene agize gute yubatse igicaniro ciwe, amaze nawe kubaka igicaniro ciwe nkuko twabisomye kuri urya murongo wo hejuru. Bituma Imana ije kugendera umwuzukuru wa Abrahamu ariwe Yakobo. Imana imubwira ngo, ndi Imana yande ya Abrahamu na so, haleluya, na so wawe na papa wawe Isaka. Aha anya ndiko ndasomye imirongo nyarutsa kugira ngo nsurinye importance y'igicaniro, haleluya, ico cagiye gikora mu buzima bw'abantu. Aba bose kubwo kubaka igicaniro Imana yiyise Imana yabo. Niyo nzira, nibwo buryo, niyo forme yo mwisezerano rya kera abantu binjira mu bucuti n'Imana. Imana nubwo yaba yabakunzi kabatoranya, ariko nabone mu kwishura akamo n'umuhamagaro w'Imana mu kuza kubaka igicaniro bagaragaza canke bakamanifesta yuko bafise désir, bafise icifuzo ubwabo ku gatwe kabo ko kugira ikintu kibahuza n'Imana. Ibi bicaniro vyubakwa mu isezerano rya kera, Imana yari yategetse na Mose yuko n'igihe bazovyubaka ibicaniro, akaba ari ibicaniro vy'imiryango, Imana arababuza kubidekora no kubigira vyiza kugira ngo abantu ntibatangure gusenga ibicaniro, kuko nta na rimwe objectif yari ico gicaniro cubatswe canke kiho kiraturirwa ku muriro, ariko iki gicaniro ari point de contact, ariko objectif essentiel yari Imana oriyo y'igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Yakobo amaze kumva ivy'Imana imubwiye, Imana iramubwira ati, ihagaze aho hantu iramubwira ngo, ndi Imana ya Abrahamu, ndi Imana ya Isaka so wawe. Aho hantu uhagaze, aho hantu waryamye nzohaguha kandi nzohaha uruvyaro rwawe. Usomye Genèse 28 verset 18 halevuga gute? Yakobo azinduka kare mu gatondo. Yakobo azinduka kare mu gatondo amaze guhabwa isezerano n'Imana. Yabira ryabuye yiseguye. Yabira ryabuye yaraye yiseguye. Ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka ko amavuta ya elayo. Aho hantu acahita Beteli, ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Ruzi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Beteli bisobanura ahantu hera canke bisobanura inzu y'Imana. Yakobo amaze kumva yuko Imana yarayira mugendera mu ijoro, ari Imana yiyeretse Abrahamu, ari Imana yiyeretse se Isaka, nawe ngo avyutse hakiri kare mu gatondo, uravyumva, yubaka igicaniro. Bwana sifuwe sana. Ashiraho igicaniro ciwe agisuka kwa amavuta. Guhera uyu munsi Isaka nawe yubatse igicaniro ciwe. Usomye muri Exode chapitre 3 verset 6, kuvayo gatatu murongo wa gatandatu, kuvayo gatatu ku murongo wa gatandatu, igihe Imana yaza kwiyereka Mose, ije kuvugisha Mose, umviriza ivy'Imana yabwiye Mose. Kandi iti, ndi Imana ya so, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso, Mose yifuka mu maso kuko atinya kwitegereza Imana, kuko atinya kwitegereza Imana. Yesu ashimwe cyane. Uko niko Imana yatanguye kwitwa Imana ya Abrahamu, ya Isaka, n'iyande n'iya Yakobo. Hari igihe Imana yiyeretse Isaka
ntiyivuga nk'izina, ntiyavuga ngo ndi Imana ya Abrahamu na Isaka. Ariko Isaka amaze kubaka igicaniro, Imana yaragarutse mu yundi murongo iravuga ngo ndi Imana ya so Abrahamu kandi ndi n'Imana ya Isaka. Nimwimvira Imana iza ikubarira wowe kaburi Fiston kavati ndi Imana ya Abrahamu, uravyumva, kandi ndi Imana ya Fiston, ivugisha Fiston. Ariko ibi inya cari ikimenyetso cyo kwerekana yuko warashizwe mu isezerano nanje. Ni definisa nk'Imana yawe, nibona nka so wawe, nibona nk'Imana yawe. Ntukiri umu étranger kuri jewe, ntukiri akavantara kuri jewe, ariko izina ryanje riri associé n'ubuzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amina. Ico shaka kuvuga ni iki? Nshaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko mu isezerano rishasha. Yesu yaravuze muri Yohana igice ca 4, abwira umugore w'umusamariyakazi, aramubwira ngo igihe kirageze abantu ntibazosenga Imana kuri uyu musozi canke ujya musozi, ariko abazohimbaza Imana canke abazosenga Imana bazoyisenga mu kuri no mu mpwemu. Yesu ariko ashaka kubwira uyu mugore w'umusamariya yuko kera ibicaniro vy'Imana vyari ku misozi, vyari mu bibanza, ariko ubuunya ibicaniro ntibikiri mu bibanza, ariko ibicaniro, haleluya, vyo mu isezerano rishasha ni ibicaniro vyo mu kuri no mu mpwemu. Nukuvuga ngo ni igicaniro kidafise endroit physique, ariko ni igicaniro cubakiye ku bucuti wagiranye n'Imana, haleluya, igihe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndagomba kubabwira ngo principe y'igicaniro ni principe ikomeye cyane, kuko naho hantu Imana ishaka kwihurira n'abantu, naho hantu Imana igomba gusanga, haleluya, naho hantu hakosorerwa ibintu bitameze neza, hakabaho kwezwa, hama Imana ikintervene. Rero igicaniro ni kibanza Imana isangiriramwe abantu. Ariko kandi iyo tugarutse mu isezerano rishasha, Imana irubaha principe y'igicaniro ku buryo n'Imana ubwayo nyene yishize munsi y'itegeko ry'igicaniro. Kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu yagize gute? Yesu yarabambwe ku musaraba. Yesu agereranywa nk'intama y'Imana itanzwe ku bw'ivyaha vya bose. Bwana sifiwe sana. Kugira ngo abantu tubabarigwe. No kuvuga ngo mu isezerano rishasha igicaniro nyamukuru gikomeye dufise n'urupfu rwa Yesu ku musaraba, kuko nkuko ba Abrahamu batanga ibikoko, Imana nayone ku bwajewe na wewe, kugira ngo dushobore kunywana nayo, yuzuze na twebwe, ireconcilie natwe ico Imana yakoze, yatanze ikimazi gikwiriye, itanga umwana wayo nk'ikimazi, imutanga ku musaraba, arapfa, apfira ivyaha vyacu, kugira ngo yakomplise itegeko ry'igicaniro, kugira ngo dushobore kuza twemewe imbere y'Imana kubwo twamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami, tukihana ivyaha vyacu, tukamukurikira. Ico nico gicaniro cubatswe umunsi twakizwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abakijijwe mwese muri ngaha mugomba gutahura ngo hariho igicaniro Imana yubatse mu buzima bwacu. Twarakijijwe kubwo kwizera mu mutima, tumaze kwizera mu mutima turatura n'akanwa kacu yuko Yesu ari umwami w'ubuzima bwacu. Si nivyo gutyo, turagira gute? Turihana n'ivyaha vyacu. Si nico gusa, tumaze no kwihana ivyaha vyacu, bamwe baraye babatirijwe bashika hafi 30, kuko ku kwezi turabatiriza. Hariho ababatirije, mufashe tubakomera amashi naho tuzobabereka muri Decembre amashaga celebration. Haleluya. Aba ibi vyose ukwizera mu mutima, ukwatura n'akanwa kanje, ugukurikira Yesu nkamushingira intaye ku mugaragaro, nkabatirizwa mu mazi menshi, ukwifatanya nkinjira mu nzu y'Imana, nkiyatasha n'umubiri wa Kristo, nkaba umwe mu bagize umubiri wa Kristo. Ivyo vyose ico nico gicaniro ubuzima bwacu bwubatse en réponse y'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Kuko hariho bamwe uno munsi nubwo Yesu yapfuye ku musaraba bataramwishikiriza, bataramwiha. Ça veut dire yuko Imana yaramanifeste volonté yuko biyegereza, ariko bo ntibaramwizera, ntibaramwakira. Nukuvuga ngo nta réponse positive baratanga par rapport y'ico Imana yakoze. Bwana sifiwe sana. Iki rero ndashaka mu nyumve bakundwa muri hano hantu muri kino gitondo. Iki gicaniro ca Abrahamu, Imana yamwe ngo
nzohezagira uruvyaro rwawe, nzohezagira uruvyaro rwawe. Ngira ndababwire ngo nukuri igicaniro ni ikintu gikomeye. Mu gihe ca Gideyoni sindahasoma, ni muri Juge guhera chapitre 16 ukagena na 17. Israeli yari mu muvumo, iri mu buja. Ariko muri uko kuba mu buja kwa Israeli byari bivuye ku kintu kimwe, nuko abisirayeli harageze igihe barava ku Mana bagenda kure y'Imana. Igihe cyose muzokwama mubona muri Ancien Testament iyo abantu bavuye ku Mana bubaka ibindi bicaniro. Ibicaniro bubaka byari ibicaniro by'ababayali, byari ibicaniro by'abadayimoni bidahesha icubahiro Imana. Bagakurikira Satani. Muri kwa n'abisirayeli igihe bubaka igikoko c'inka bakagikora mu nzahabu bakakigira Imana yabo. Igihe cyose rero Ancien Testament yamitwereka ubwoko bw'Imana buhanwa canke bwinjira mu kibazo, caba ari igihe cyose bagiye kubakira igicaniro izindi Imana. Ico gihe bivana munsi ya protection y'Imana bagashikirwa n'akaga. Igihe Imana yagomba gukiza Israeli mu gihe c'abamidiyani babashije mu guhohoterwa, Imana imaze gukora kuri Gideyoni ikamubwira ko igomba gukiza igihugu. Kimwe mu bintu vya mbere Imana yabwiye Gideyoni, yamubwiye ati genda usambura igicaniro ca so. Mbega se wiwe yari yubatse ikihe gicaniro? Se wiwe yari yubakiye igicaniro Bayali kugira ngo bakombiniye. Israeli yariko isangira n'ibigirwamana, bigatuma abansi babo babanesha, babamerera nabi, kuko nubwo bari bafise igicaniro ariko kandi le Dieu adoré, Imana bahimbaza kuri ico gicaniro, yari Imana itandukanye n'Imana yabahereye umugisha ariyo ya Israeli. Nico catumye Gideyoni atanguye kuzana restauration y'igihugu muri Israeli. Ikintu ngo yahereye ko yagiye gusangangura igicaniro ca se. Afata mwijoro arabibomora, bavyuka mu gatondo vyabomotse. Barabwira se ngo umuhungu wawe yabomoye igicaniro. Se wiwe aramubwira ati nimba iyi Mana dusenga ari Imana nimwihanire, ariko je ntaco ndamukorako. Guhera uwo munsi biciye muri Gideyoni, Israeli itangura gukira. Kubera iki? Kuko basambuye ibicaniro bubakiye Satani, bakazana igicaniro cubakiwe Imana, bireconcilia n'Imana biciye kuri ico gicaniro. Ndiko ndashaka kuvuga rero muri kino gitondo, mu kuvuga kuri iri jambo, ndiko ndashaka kuvuga ngo tugomba kubera amaso ibicaniro twubaka mu buzima bwacu. Haleluya! Ibicaniro twashize mu buzima bwacu, uko tugomba kuveya, uko tugomba kuvyitwararika. Ndagomba kuvuga ngo iri sezerano ry'Imana, kuko navuze ngo ni igicaniro c'isezerano, ndagomba kuvuga ngo iri sezerano ry'Imana riri ku buzima bwanyu. Igihe mwakurikiye Imana, Imana yaravuze kenshi, irabivuga muri Deuteronome, irabivuga mu gusubira mu vyagezwe. Imana yavuze ngo jewe ndi Imana ihana kugeza kuri 3e generation, ariko ndi Imana iyo mpezagiye nshika kurunganwe rw'igihumbi n'igihumbi mpezagira. Bisobanura ngo igicaniro twubaka mu buzima bwacu kirafise effet, kirafise impact ku ruvyaro rwacu, kirafise impact ku gihugu cacu. Ibicaniro uravyumva, Imana twagize Imana yacu, Imana twadoha, Imana twashize imbere, Imana twubaha, Imana dukonsidera mu buzima bwacu. Iyi migenderanire irafise icikora ku buzima bwacu, irafise icizana ku bushobozi dufise, irafise icizana ku bwiza tugendana, irafise icizana, haleluya, kuri influence tugira, ku ijambo ryumvikana no kuri autorité tugira. Ivyo byose vyubakiye ku gicaniro wewe wubatse mu buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Haleluya! Imana irabwira Abraham ati nzogirira neza uruvyaro rwawe. Haleluya! Imana iraza no kuri Isaka ati nzogirira neza uruvyaro rwawe. Imana iraza kuri Yakobo ngo nzogirira neza uruvyaro rwawe. Murumva yuko Imana igihe cyose iri kiravuga, ntivuga ihagaze gusa kuri jewe na wewe, ariko ivuga ibona kure, yiyumvira ikizova muri obedience yacu, kuko obedience cyangwa ukumvira kwacu kurafise inyungu kuba dukurikira ku mageneration dukurikira. Munyemerere mvuga iki kintu. Iminsi yose iyo ndiko ndiyumvira ku bihe turimo, ndashobora kubona yuko vy'ukuri twe mu Burundi twaragenderewe, ariko ndashaka mwebwe abantu b'Imana iki kintu mucumve mu gitahure. Uyu munsi turafise amageneration atari make, turafise abantu batari bake bakijijwe, turafise abantu batari bake bamenye Yesu, bamwakiriye, bamumenye, mukora ama mariage mwubatse,
mukijijwe, muvyara abana banyu mukijijwe, mushikiriza abana banyu mu nzu y'Imana mukijijwe, mwigisha abana banyu ivy'Imana muhira, uravyumva, murakontrora ivyo baraba, hari ivyo mutabemerera kubaraba, murabarera nk'abakristo kuko hari umuco w'Imana waje mu buzima bwanyu. Ibi bintu ndagomba kubabwira ngo ntivyigeze bibaho mu Burundi. Nta generation n'imwe imeze uko mwe mumeze yabayeho mu Burundi. Ugiye hirya kure twasenga kiranga, ugize gute mu kutamenya n'ibindi byose. Ariko kandi uyu munsi turafise abantu bavuga izina rya Yesu, bamenye izina rya Yesu, bariko barabohoka, bariko barahindurwa, bariko baraba ibikoresho, bavuga ubutumwa bwiza bwa kweri. Yesu ashimwe cyane. Badapfa ibizina bisa abana babo, biyumvira amazina bita abana, basengera amazina bita abana. Ibi bintu abantu b'Imana ntivyigeze bibaho mu Burundi. Kuko muri abantu bo ku gicaniro c'Imana hariho ukuntu ibintu biriko birakogwa atariko vyakozwe mu myaka yahera. Ariko mu bihugu byose ahantu hose mw'isi abantu igihe cyose Imana itaronse ikibanza ca mbere, igihe cyose ukuri kwa vya Yesu kutari bwamenyekane, hari ibindi bicaniro Satani yashize mu bihugu no ngaha yarabishizeho. Kandi ivyo bicaniro byose biba vyaraterekeweko mu gihe ca kera. Uyu munsi nivyo biza bikazana ibibazo tubona mu mageneration yagiye arakurikirana, ku buryo ndizera neza ntakekeranya yuko haleluya uvyemera utavyemera uri muri generation Imana igomba gukoresha mu guhindura ibintu mu buryo bukomeye muri kino gihugu cacu. Imana ikirashiraho indi fondation shasha, Imana ikiretabirisa ibintu bishasha. Nimba Yesu atagarutse mu myaka 50 mu myaka 100, hazoba hari ishengero muri kino gihugu, hazoba hari abana bakura badakomerekeye mu miryango, hazoba hari abana bari epanui baguye neza, bakura bakunda Imana. Yesu ashimwe cyane, bavuga mu ndimi, bakorera Imana, bahindura ibihugu. Hazobaho generation izovuka muri kino gihugu, haleluya, ifise umutwaro n'urukundo rw'igihugu no gushaka kubaka no gushaka guteza imbere igihugu no gushaka kubona ubwami bw'Imana bwaguka. Hazobaho generation muri kino gihugu kubera ibi bicaniro turiko turacanira ko uyu munsi bivuga Yesu bigashira izina rya Yesu hejuru. Hari ibintu Imana iriko irahindura muri kino gihugu. Ego twege turi hagati y'ibiriko birahinduka n'ivyari vyononekaye, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana iriko irashiraho urufatiro rwiza rushasha. Waba uvyumva waba utavyumva, hari ikintu Imana iriko irakora. Ndaje uno munsi muri kino gitondo guhimbaza izina ry'Imana yuko uko biri kose, haba mu kuri canke mu buryarya, igicaniro c'Imana kiri muri kino gihugu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ibiboneka bihari bigizwe n'ibitaboneka. Sinshobora guhagarara ku bibazo mbona uyu munsi ngo aba ari vyo meditako, ariko ndiko ndaraba nizihe principe spirituelle Imana iriko iraplika muri kino gihugu, ziriko zirafata ikibanza muri kino gihugu. Birashoboka yuko igicaniro iyo cubatswe kidashika giproduisa effet, ariko iyo camaze kubakwa, haleluya, izina ry'Imana rikagenda rishigwa hejuru. Yaravuze ngo ninashigwa hejuru nzokwikwegera ko benshi, nzokora ibihamba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Why? Kubera uyu munsi Israeli tubona ihezagiwe kubera igicaniro ca Abraham. Ejo umwana wanje hirya ejo muri isome n'umwana yambaje ngo papa kubera iki Israeli ikomeye. Ndamubwira ngo Israeli ikomeye kubera Abraham, kubera ugutoranywa kw'Imana. Ivy'Imana ikibakorera uyu munsi iracayibakorera ku bwa Abraham. Yesu ashimwe cyane. Bamwe naho batanakijijwe baracizera yuko Imana yavuganye na Abraham. Imana isezeranye ntibivamwo, Imana isezeranye irabihagararamwo. Isezerano ry'Imana na Israeli ni isezerano ry'intahava. Isezerano ry'Imana n'ishengero ni isezerano ry'intahava. Isezerano twasezeranye na Yesu ku musaraba ni isezerano ridashobora kuvuguruzwa, ridashobora kubadiriwe, ntushobora kurishiramo amazi menshi ngo rigabanukirwe. Riri pur, vraiment français. En français c'est pur, c'est intact. Haleluya. Abantu muri mu isezerano Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
tugomba kubera amaso igicaniro cacu, tugomba guha agaciro igicaniro cacu, tugomba kuvaloriza igicaniro cacu, kubera ibiriko birakorwa uyu munsi birafise inkurikizi ku ruvyaro rwacu, ku buzukuru bacu, ku vyo tuzokora vyacu. Nico gituma abavyeyi bakizwa iyo turiko turedika abana bacu, iyo turiko turarongora imiryango yacu, tugomba kurongora imiryango yacu nk'abakristo, kuko twebwe ntituri ba n'importe qui, ariko dufise uko turi. Umviriza ndagusomera izi nkuru. Inyuma y'imyaka irenga 400, hafi na 450 na Abrahamu ntiyarakiriho, Isaka ntiyarakiriho, Yakobo ntiyarakiriho, ariko naho bari barapfuye bari basize bakije igicaniro. Igihe bose basiga igicaniro, Imana yarazikaravuga ngo nzogirira neza uruvyaro rwawe. Erega ivy'Imana igusezerana byose si ivyawe. Yo, byose si ivyawe, hariho n'ibitari ivyawe, ariko basi Bwana sifeto. Ndavuze ati nzohezagira uruvyaro rwawe. Ndibaza aba bagabo, sinibaza ko bari bafise porte, sinibaza ko bari bashobora cyane gutahura. Abrahamu ndamubona, uravyumva, aherekeza umuhungu wiwe. Uravyumva, kuko azi ko ari mu isezerano, ntiyashatse ko Isaka apfa ko arongoye. Nukuvuga ngo na mariage yagomba gukorwa selon ama principe. Uravyumva, Abrahamu yumva yuko aproteje isezerano riri muri Isaka. Yesu ashimwe cyane. Isaka nawe yarazi yuko, Yakobo nawe yarazi yuko se ni wahezagira, kuko yarahezagiwe na sekuru. Nico gituma yagiye ari mu mugisha, ariko naho yawivye bikamukwegera, ariko kandi se yari yagiye yawumuhaye. Ariko ndashaka ndabereka ikintu cabaye. Israeli yarakomeye, abami bakayikengera, bakibaza ko bazoyinesha, ariko igihe cyose bajabuka ubugaragwa bakagenda banesha abami bakomeye. Amahanga akibaza kubera ko abantu bakomeye, kubera ko abantu atawubanesha. Abami bakaja hamwe bashika ari 5 ari 6, Israeli kabanesha. Umwami umwe wo muri Ancien Testament yari umwami wa Moab yitwa Barake. Aragira amatohoza kuri Israeli. Ni nkuko umuntu yobagira ko amatohoza mutazi ko arabatohoza. Uyu mwami aragira amatohoza kuri Israeli, agize amatohoza kuri Israeli, aramenya ngo erega force y'aba bantu si inkomezi bafise, si na tactique militaire, si n'inkomezi zo kugwana bafise, sabahinga. Non, force y'i peuple n'umugisha. Haleluya. Imana yabo yabahezagiye kuva kuri Abrahamu, ibahezagira umugisha kuri Isaka, ikonfirma umugisha kuri Yakobo, naho babaye kwa Farao arabaja. Imana yarabahezagiye. Ndibaza Baramu yabaje none ivyo bintu byabaye, reka twiga amateka. Ico gihe bahezagiye heze 450 ans. Awe byaracuye. Yo, uno musi muri kino gitondo ndaje kubwira Satani ntibishobora gucu ya. Haleluya. Naho vyosaza, naho vyoramba, naho vyoteba, umugisha Imana yaduhaye, tumebarikiwa vraiment. Bandugu bapendwa, tumebarikiwa. Yesu ashimwe cyane. Baramubwira ati iyi peuple, barabami bakoranye bashika kuri 4-5. Bavuga ati iyi peuple ntushobora kuyinesha. Kubera iki? Barahezagiye. None twobigenza gute kugira ngo tubatake? Batubujye gukubatera ni mubavume, ni murondera umuprofete avuguruza umugisha bahawe. Bantu b'Imana ndabwira ikintu kimwe, burya n'abapagani, abapagani bamwe barusha ishengero amabanga y'impwemu. Hari abapagani ngaho hanze baza amakode na principe ziri spirituel. Nababwiye ngo igicaniro ni ic'imwemu, Imana iragikoresha nkuko na Satani agikoresha. Abaraguza barondera ama puissance mu bi organisme bikomeye mu isi, abagira ama alliance, abatanga amaraso, abagira ibiki. Ivyo bintu byose birabaho kandi birafise efficacité kuko birakora, kuko biri spirituel naho biri diabolique. Uyu mwami ntiyigeze yumva ko agiye kugwana na Israeli mu bintu by'amasasu, ariko yaricaye aragira etude kuko ata muntu abanesha. Why?
baravuga ati aba bantu barahezagiwe n'Imana yabo, baca bararondera umukozi w'Imana. Vuga uti umukozi w'Imana. Hari umukozi w'Imana yitwa Balamu. Uyu mukozi w'Imana ni exemple type y'umukozi w'Imana corrompu. Wari ubizi turi abakozi b'Imana ariko turashobora kuvangirwa kandi turashobora kuba corruptible. Uyu mukozi w'Imana baramwegera guhera muri Nombre chapitre 22, baza kumupropoza bati wowe ufise ingabire z'Imana, ariko yari umukozi w'Imana ari kuri marché. Murambona mu ma live yacu, muze mugire attention mwege mujera live zacu, uzubonye hari abantu banditse bava muri za Cameroun bakandika indani, je suis biyita gute, Marabout Jean-Claude, je peux résoudre vos problèmes ici, voici mon numéro de téléphone, ceux qui ont des problèmes de ça et de ça et de ça, bakinjira muri live yacu bagaposta bagira publicité, kuko bazi yuko bariko barakurikirana ubutumwa bwose bakorondera ubushobozi. Nabone bakavuga ati hari inzira za hafi ni murinde murarondera abo bantu, ni mu dutelefone bagashaka amatelefone yabo, vyama bica bibasuprime n'ibihateba. Ariko mbega nabavuza abo bantu kubera iki? Balamu aravuga ati reka nje kurondera umukozi w'Imana Baraki. Bashitse kwa Baraki aravuga ati Baraki, hariho peuple iguma igira progression iteye ubwoba. Hariho abantu baguma banesha, hariho abantu bibaza umenga bakubititse ukabona baravyutse. Iyi peuple iraduteye ubwoba. Ariko kandi twumvise ko bahezaga mbega wo kwemera tukaguha amafaranga tukazoguha impera ukaja kuba turogera, ukaja kubavuga ko ibintu ukaja kubavuma kugira ngo ntibasubire kugira progression. Barake agira haguruke ko bamwemereye cash iboneka, avuga uti cash kuko bamwemereye cash iboneka. Ebana aratangura aratekera amavarizi, mutumishi wa Mungu profete Balamu aratekera amavarizi, aratekera ingamiya. Uravyumva Imana yamwe ati ntugende. Umugabo Bibiliya ivuga ngo Imana igakoresha ingamiya yiwe imutwaye ikamugonga ku gihome ikanka kugenda. Imana yani profete hasikia tena Mungu paka sa Mungu mwenye anamsikia Mungu hivi ni ile pumbafu ile kondo kama ile ki punda vraiment sinashatse mbo navuze punda siko ni ile punda njo niyo yani Imana igasigara ivugana n'indogoba kuko Barake yamaze kuba disconnected. Kashe yinjiye yo kashe yinjiye ari abantu batakaza rezo. Imana ibonye yuko Barake aguma ashaka kugenda kuvuma Israeli, Balamu Imana ibonye ko Balamu aperesisa ashaka kuja kuvuma. Imana iravuga ati uyu muntu ndabona ntaza kumumetriza. Imana iravuga ati umvirize twumvikana, genda ni jewe nza kukubwira ivyo uza kuvuga. Mbe mari mubizi yuko uyu muprofete mu mateka yiwe yakoreshwa mu kuza kuvuma yandi moko, agakoresha ingabire y'Imana bakamuha kashi akavuma yandi moko, ariko hageze ko aja kuvuma Israeli Imana itanguye kumugwanya. Imana iranse. Waguye he? Sindide gusura gusoma. Atangura kuvugishwa ati Baraki yankuye muri Aramu, umwami Moabu yankuye mu misozi y'Iburasirazuba. 23:7. Ati ngwino umvumira aba Yakobo, ngwino wirabire akaranga n'Abisirayeli. Novuma nte ab'Imana itavumye. No kwirabira akarangane ab'Imana itirabiye akaranga. Kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara. Kristo rindira kwanza aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murumva yuko yashitse ku kivi, wamwemereye kashi, agira rero aje kuvuma Abisirayeli. Ariko abashitse imbere Imana yamubwiye ati umviriza ndakubwire wa mugabo, ntako waguye, ntako warozwe, ntako wahemutse, kuko ingabire z'Imana ntizicuzwa. Imana aguhaye ingabire ntiyikwaka, kuko les dons de l'Éternel bavuga ngo ne sont pas ziri irreversible. Imana ntiyicuza ingabire yaduhaye, iyo yaziduhaye yaraziduhaye. Imana iramubwira ati amajambo uza gushira mu kanwa kawe niyo uza kuvuga. Agiye abona Israeli Balamu ayiteze gutangura kubavuma, umviriza amaze kubabona aragaruka. Umviriza sinivyo gusa, batanze fiston, warubizi bateguye ibicaniro seti. Barake yarazi principe fo kubaka ibicaniro, bashiraho ibicaniro seti.
umwami wese akazana igicaniro ciwe selo uko abami bangana bashaka kubagwanya kugira ngo batangire imana. Ni ukuvuga ngo bari bazi protokole y'imana. Imana ikunda igicaniro, imana ikunda ibimazi. Reka rero imana tuyihe itwemerere basi tuyivumire bajya abantu bayo. Aho rero guhera kuri 7 kugeza kuri 11 aravuyeyo, baramurindiriye, baramwakiriye, karibu, yagiye kubaraba, biteze ko agira ababwira ico imana yavuze. Aca aratangura aravuga rero, atangura kuvugishwa. atangura rero kuvugishwa lemblo shetelekot yeleblo. Aha, Ati Baraki yankuye muri Aramu, umwami w'Umubabu yankuye mu misozi y'Iburasirazuba. Ati ngwino umvumire aba Yakobo, ngwino wirabire akaranga Abisirayeli. Novuma nte ab'Imana itavumye, novuma nte ab'Imana itavumye vraiment. nokwirabira akaranga ne ab'Imana itirabiye akaranga. Kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza mpagaze ku misozi. Raba nihanga ryibera ukwaryo, nihanga ryibera ukwaryo, ritiharura mu yandi mahanga, nibifata nk'ayandi moko. Haleluya. Abo n'abande n'aba Yakobo. Ndashaka aba bantu bose mubabone nka mwebwe ishengero, kuko ibi biri valable mu gihe ca Yesu nkuko byari valable mu gihe cande ca Yakobo. Nigira gute? Nihanga rigize gute? Ritabaye mu yandi mahanga. Nihanga rigize gute? Bandanya. ritiharura mu yandi mahanga. Ntibiharura mu yandi mahanga. Shengero ry'Imana, uri kuvuga ngo uyu muntu atanguye kudekriva imico yabo ukuntu basa. Ninde yoshobora guharura umukungugu? Ninde? Aribo ba Yakobo. Vraiment. Canke ngo aharure n'ikigira kane c'Abisirayeli. Ninde vraiment? Icoma nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Yo, icoma nkazopfa urupfu rwabo. Icoma nkazopfa ngene bazopfa. Iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Verset 11. Maze Baraki abaza Aburamu ati, unkoreye iki? Nakuzaniye kumvumira abansi, none urabahezagiye gusa. Aramwishura ati, mbega sinkwiye kwirinda ngo ico uhoraho anshira mu kanwa aba arico mvuga? Stop. Mwavyumvise abantu b'Imana? We nagutumye kubavuma, utanguye kubahezagira. Nagutumye kubamvumira, utanguye kubahezagira. Ariko biravye uyu mugabo ntiyabahezagiye. Ariko kuri uwo musozi abaraba, Imana yamuhaye revelation. Imana yamweretse ico yabagize. Haleluya. Haleluya. Itangura kuba mwigisha ko. Pourquoi? Kuko bidashoboka ko hari umuntu avuma abantu Imana yahezagiye. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Haleluya. Arasubira kandi baratanga ibimazi. Haleluya. Kuri chapitre 23 verset 13 ugashika 13, 18, 19. Nombre 23, 13 na 18. Baraki aramubarira ati, enda ngwino tuje ahandi aho ushobora kubabona. Ingo basi duhindure angle. Wabavumye uri mu Nyakabiga, reka basi tugende kubarabira ikiriri. Ahantu ubabona neza ubarabire mu yindi angle. Aca agenda ikiriri rero. Ubona uruhande rumwe rwabo gonyene. Ubona uruhande rumwe si bose. Uheze ubamvumire uhagazaho. Atangura kuvugishwa. Ati haguruka Baraki wumve. Ntegera ugutwi ewe mwene Sipori. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye. Nanje sinshobora kubihindura. Nta bigabitanyo ibonye mu ba Yakobo, nta bugogi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo haseserezwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Erega indagu ntaco yotwara aba Yakobo, canke ubupfumu ngo bugire ico butwara Abisirayeli. Vuga uti ubupfumu ntaco bwogira aba Yakobo, kuko ubupfumu murabuzi basi namwe mutazi ibyo bavuze. Shengero ry'Imana, ubupfumu ntaco bwotwara abizera. Abarozwe Yesu ashimwe. Ubupfumu mwebwe ntaco
bwobatwara. Abarara barabakindira ko ntaco vyobatwara. Ubuyabo burarengana ntaco bwobatwara. Abarara barabatekera imitwe ntaco bobatwara. Abapfumu baraye bazunguruka urushengero ntaco bodutwara. Abimana irikira batabara Isirayeli batanazi ko irikira batabara, kuko ata muntu numwe muri mwebwe Imana yamugize kuba umunyezamu w'ubuzima bwiwe. We niwe aduteramira, we niwe munyezamu w'ubuzima bwacu, we niwe muzigamyi w'imishaha yacu, we niwe aturinda. Hari abantu babwira abantu ngo uzohora uvyuka gusenga saa 9 y'ijoro ngo niho amabanga y'abapfumu bariko arakora, ngo bitange ntibagutange. Oya, simvyuka gusenga kubera abapfumu bavyutse, sintanguranwa nabo, no, kubera bobo 24/24 bararoga, ariko na jewe 24/24 ndateramiwe, ndashigikiwe, ndarinzwe, ndazigamwe. Abapfumu ntibantwara mu masengesho. Abapfumu ntibari moteur y'amasengesho yanje. Biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Shengero ry'Imana, ubwo bujuju buragahera mu izina rya Yesu Kristo, kuko bamwe muri mwebwe ntimwiyizi, byaranse ko mwimenya, bamwe mwibaza ko mwiteramiye, bamwe muragenda muri ivyo musimba n'ivyo mugira gute. Reka nababwire abantu b'Imana, aba Yakobo nta bupfumu bushobora kubakorako. Yesu ashimwe cyane. Ndumva mutavuga amen kubera bavuga ngo wasaze. Vuga amen ntaco bakugira. Vuga amen. Vuga amen urasinzira. Vuga uti amen. La vraiment mpereza aho hantu, vraiment mpereza aho hantu gatoya. Erega indagu ntaco yotwara aba Yakobo canke ubupfumu ngo bugire ico butwara abisirayeli. None biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli ngo we kuntu Imana yakoze, raba iryo hanga ribaduka nk'intambwe y'ingore. Raba iryo hanga bahagurutse umenga n'intambwe y'ingore ihagaze. Yo aho hantu nzohavuga undi munsi. Avuga intambwe y'ingore n'ingabo, tuzokwiga intambwe y'ingore n'ingabo ingene vyigenza, ariko sishaka kuvanga aho hantu. Ngo babaduka bahagurutse, yani bakishimama, ntibahagarara nk'abantu bari faible, ntibafise arme ikomeye, ariko babonye bahagurutse naho igitigiri cabo co bari gitoya, naho bagiye kugwana n'abami benshi, ariko iyo bahagurutse ntibahaguruka nk'abantu batazi iyo baroye, ariko ngo iyo babadurutse bagira gute? Bahagurura nk'intambwe y'ingore. Rivumbuka nk'intambwe y'ingabo. Bakavumbuka rero hageze speed na attack nk'intambwe y'iki? Y'ingabo. Ntiriryama ritariye ico gishe. Iyo ntambwe y'ingabo ntihora iryama ico yishe idahejeje kukijya, ritanyoye amaraso yabishwe. Bwana sifiwe sana. Uyu ariko avuga Isirayeli, bamutumye kubavuma, ariko arababona. Hakubavuma anapofoka, Mungu anampofoa, anaanza kushangaa gisi ni watu wa hatari. Umviriza, bari mu mahema bariko baravoma, batwara iyarara, baca mu marembo y'iyarara, abandi bagira urudandazwa bisohokera, abandi bagira gute, ntibazi biriko biraba, ariko hariho operation spirituelle kirabera hariya ku musozi, hariho bariko barashaka kubavuma, ariko Imana nayone irikire effrayer abansi babo. Abari bibaza ngo bagiye kubafebrisa, Baramu akagaruka akabaha raporo ati mviriza ndababwira ivy'Imana yambwiye, terega abantu mwantumye kuvuma, jewe mu muzohore mu mpayandi mahera, kandi murazi ko namye ndabakorera, ariko abaanya yo muribuka hari indirimbo ivuga ngo ntibavumika, ivuga gute? Tera ntambe basha basa, tera ntambe. Mwatevye, oya mwatevye. Umviriza, yo Yesu we, twarahezagiwe imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru yo mu buryo bw'impwemu muri Kristo Yesu, kandi aho yicaye niho natwe twicaye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Muri we twarahezagiwe, muri we twagizwe abadasanzwe. Haleluya, haleluya. Nidusenga ngo duhezagirwe, guhezagirwa si sujet de prière, twaramaze guhezagirwa, ahubwo gutambukira mu mugisha no kumenya umugisha niyo sujet de prière,
ninde yo kuvuma? Ehera umeze nk'intambwe ihagurutse, umeze nk'ingore nkazihagurutse, umeze nk'ingabo ivudutse, nta na rimwe ushobora gutaha ico ugiye kugwana naco utakinesheje. Ako niko bari aba Yakobo. Mbega ninde yo bavuma igihe Imana yabahezagiye? Haleluya! Ico nico twagizwe muri Kristo Yesu, shengero ry'Imana. Yo muache kutufezelesha ngo muri ko mu yo ugwara iminsi ibiri ngo bamuroze. Mwabaye nka babantu ba ruguru baguma bica abarozi. Come on, iyo utazi ico wagizwe wizera ico Satani ari. Ahuri ntihashikirwa. Haleluya! Washizwe ahera. Muri Ancien Testament, muri za Ezekiel canke za Yobu, Satani araduga mu ijuru, ntagishobora gushikayo. Amaraso ya Yesu Kristo yarahatunganije. Haleluya! Akuraho ubucafu bwose na pollution yose, ntashobora gushika, ntafise access. Ariko aho Satani adashobora gushika, Bibiri ivuga ngo wowe niyo wicaranye na Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Arasubira kandi kuja kubavuma fiston muri Nombre 23-29. 23-29. Balamu abarira Balaki ati, nyubakirisha hano ibicaniro ndwi, unzanira ahanye na mamasa ndwi n'amasuguru y'intama ndwi. Stop! Vuga uti 5e vitesse. Vuga uti 5e vitesse. Balamu arabonye ko ibintu bikomera, avuga ati umviriza rero aho bigeze. Nyubakira ibicaniro ndwi. Uzana n'ibimasa vya vrai. Baragenda bazana ibifrizone, bagenda barazana ibinka vya bien, barazana kandi baragiye gute baratangura baracanira. Balamu aravuga ati ibyo byose je abantu ndaza kubaronka tukukiri kashe banyemerera nishobora kuncika. Umviriza rero ngaho hana Imana rero acarashika rero aratangura. Nuko Balaki abigenza nkuko Balamu amubariye, atangira ku gicaniro cose imasa n'isuguru. Yego. Balamu abonye yuko Uhoraho akunda guhezagira Abisirayeli, ntiyagenda nk'ubwa mbere kurondera ubumenyi, ariko yerekeza amaso yiwe mu bugaragwa. Balamu yunamura amaso, abona Abisirayeli bashagaje nk'uko imiryango yabo iri, mpwemu w'Imana amuzako. Atangura kuvugishwa ati, uku niko Balamu mwene Beyori avuga, niko umuntu yarahumirije amaso avuga. Niko umuntu yaragize gute? Yani j'étais aveugle. Ndadandaza ingabire y'Imana niko nahora ndi, ariko uyu munsi ivyo mbonye umviriza ngiye kuvuga. Nuko uwumva amajambo y'Imana avuga, akerekwa ishobora byose nko mu nzozi, akikubita hasi ariko ahumuye amaso ati, ewe kuntu amahema yanyu ari meza. Ewe kuntu amahema yanyu ari meza. Yemwe aba Yakobo. Yemwe aba Yakobo. Ukuntu imihana yanyu ari myiza. Yesu ukuntu imihana yanyu ari myiza. Yemwe Abisirayeli. Yemwe Abisirayeli. Imeze nk'imishoka y'imyonga ishika kure. Nk'imirima igendanye uruzi. Nk'imibazibazi itewe n'Uhoraho. Nk'ibiti by'amasederi bitewe iruhande y'amazi. Imibindi yabo izosesekara amazi. Imbuto zabo zizoba aho ibigera vy'amazi menshi. Umwami wabo azosumba Agagi. Ubwami bwabo buzoshigwa hejuru. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Bazosonsomera amahanga aribo bagwanizi babo. Bamenagure amagufa yabo, batobekeranishije imyami yabo. Barabunze baryama nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. Ninde yohangara kubavyutsa? Ninde yo kubaho kubavyura? Uzobahezagira nawe ahezagirwe. Ego uzobahezagira gire gute? Umve abantu b'Imana, abantu nta yindi option bafise mwebwe atari kubahezagira. Haleluya! Ibitandukanye no kubahezagira ivyo bazobakorera ko vyose ngo bamukaranze nibashake bagukarange. Haleluya! Kubera iki uzobahezagira azogira gute? Azohezagirwa. Ariko kandi uzobavuma, uzokuvuma nawe avumwe. Nawe avumwe. Vuga ngo amen. Trois fois
biranse yuko ashobora kubavuma. Quatrième fois hakubavuma bwa kane muri chapitre 24 avuga ngo eheraba mbona muri bo inyenyeri. Haleluya, mbona muri bo inyenyeri izobakomokako, izobavamwo. Atangura kwereka ivya ba Dawidi, atangura kwereka ivya Yesu, atangura kwerekwa intsinzi. Araza arabwira abami bose, aravuga ati umviriza ndababwire, aba bantu mugomba kuvuma bazobategeka. Mukobwa urumva igituma Isirayeli ikomeye ni gatoya, gafise abantu bake, uravyumva, ariko kandi karategeka, ntigahanwa n'amahanga, bikorera ivyo bashaka, bari puissant, bateye ubwoba, bafise ekonomi y'isi, bafise ibintu byose, kubera ikintu kimwe gusa, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Kandi turacabwirwa ngo nuzobahezagira azohezagirwa, ariko mwibuke yuko muri Kristo Yesu natwe turi uruvyaro rwa Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Uruvyaro rwa Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni nyuma y'imyaka 440 ingahe, ni nyuma y'imyaka 2020 turimo, ni nyuma n'igihe abana banyu bazovuka, ni mwaba mwarashizeho igicaniro ca Kristo mu mazu yanyu, mu buzima bwanyu, ico gicaniro kizobandanya guporta jusqu'à la génération, ku ma génération n'ama génération, kuko Imana nizobivamo nuko mutakihari, ariko Imana izobikomeza, kuko iyo yavuze kandi igasezerana nishobora kubivamo, kuko muri yo ntizi kubesha, kandi muri yo ntigira guhinduka. Imana nihindura mayimere, Imana nihora ibivamwo, Imana nimeze nk'aba bagenzi banyu bavuga ngo ndabihagaritse. Hari abantu muri mwebwe mufise abantu babarira minervare, mupfa gushwana gatatu batago jengo ngiye kubihagarika. Yo, Yesu wenda gukundira umunsi muri kino gitondo. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana. Ndaragomba kurangiza ndababwira ngo mwarahezagiwe. Ndagomba kurangiza ndababwira ngo iki gicaniro, haleluya, cubatswe mu buzima bwawe ukanywana na Kristo, ugomba kwisobanukirwa uriwe, ugomba kwitahura uriwe, ugomba kubaho kuri ico gicaniro, haleluya, ukurikiza protokole y'igicaniro. Erega Balamu harageze igihe arabura ingene avuma aba bantu, ariko kuko bari bamwemereye kashe nyinshi ntibanamuhemvye, aca regera ujya mwamara mugiye atariko reka ndabwira ikintu kimwe. Aba bantu baragoye, siko abagira inama. Nta muntu n'umwe ashobora kubavuma kuko Imana yarabahezagiye. Rero ko ata muntu n'umwe ashobora kubavuma, reka ndaguha imitwe. Bateze guhemukira Imana. Nibahemukira Imana yabo, bakaja gusenga ibigirwamana, bakinjira mu busambanyi, bakinjira mu bintu by'ibizira Imana yababujije, protection yabo iraza kugira gute? Iraza kubavako. Plus tard ubandanije muri chapitre 24, Abisirayeli batangura gusenga izindi mana, binjira mu busambanyi n'ibintu bipfuye by'ibihumanya. Imana yonyene yiciyemo 24,000, ata muntu n'umwe arinze kuza kwintervenir. Vuga uti Dieu seul yicira 24,000 kuko bahemutse. Ndashaka kuvuga ngo tugomba kuba maso twebwe nk'ishengero ry'Imana, kuko nimba tutagipfa physiquement, spirituellement hari abantu benshi bariko barapfa, kuko nubwo bagiranye isezerano n'Imana bakubaka igicaniro c'Imana mu buzima bwabo, bagiye no ku bindi bicaniro vya kera, bagiye ku bicaniro vya kera, bagiye gusubira guteramira ibicaniro vy'abadayimoni, batangura kubaho ubuzima butandukanye no kwiyegurira Imana, batangura kwirivwa ku madesir yabo. Munyemerere mvuga iki kintu, abantu mukunda ububare, ngenda babwire yuko n'ukuri nimba unagafise, ngenda babwire ko Imana ntahuje ko ububare ari bicaniro vya Satani vrema. Cane cane mu Burundi dufise idini ry'akaborego. N'umukristo Imana yabohoye ivyo kunywa, amaze imyaka 10 agendana n'Imana asubira kunywa, kuko dufise idini ry'akaborego rikomeye muri kino gihugu cacu. Niryo dini rikomoka k'ibibazo vyo mu ngo, niryo dini rikomoka ko ivyo kurenga ibigo, niryo dini rikenesha imiryango, abana bakicwa na kwashi kandi abavyeyi bafise uburyo. Niryo dini ridutuma hari abantu n'imvura igirirwe mwambaye fime,
iri dini riragahenuka muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ikorosi ryose rya Nyakabiga ririko akabare, ikorosi ku mutwe n'epfo hariho akabare, ikintu abarundi badashobora kubura n'akabare. Bofuma babura ivyo barya, bofuma babura amashuri, ariko ntibashobora kubura akabare. Namwebwe nyene uwo mudayimoni nyene, ico gicaniro kiracabatira. Hari ibicaniro vy'abadayimoni, hari ibicaniro vya Satani twifatikanya navyo kandi turi abantu b'Imana. Ariko mwibuke yuko igihe twaha ubuzima bwacu Yesu twaramwiyeguriye, nawe naratugira kwindahiro. Ariko nubwo yatugize kwindahiro, turicereza tukiyononera, kuko twebwe tuguma tuvanga ubuzima bwacu. Nawe yaratubwiye ngo ntawe ukorera abami babiri, yokunda umwe akanka uyundi, ataonea umoya apendelea wengine. Habiwezekani, nta ndabona umuntu ashobora kwipartajamo kubiri ngo agire commitment ku bintu byose. Ntibishoboka. Iki mvuze n'igicaniro. Muri class mu bantu baravuga ati inyuma y'abazimbabwe banywa inzoga nyinshi, n'abazambiya, abarundi bari mu ma peuple yishwe n'inzoga. Murazi ibintu inzoga vraiment zikora mu miryango yacu. Urazi abana bakenya, urazi imiryango yasambutse kubera inzoga. Hama nawe ukabukira kuribaza ngo kura tubwira ibintu by'ikizungu, tubwira ngo pastor ngo dukeya ngo ka 20. Wewe kwanza uri kwa nyuma na 20 unaanza kujifunza leo, wasirimutse, wabaye igitangaza, ni ukiyimenya, nta niyo wigeze ubona iwanyu, warinze ukwiza 30 atayo wabonye iwanyu, ubu waronse uduhera, hama ngo ka 20. Ngo gakeya, ngo gakeya ngo yabaye. Ahe, uravyumva? Ntugasubire no kumbaza gakeya, shaka kunywe n'ingunguru, shaka kunywe ni robine, shaka kugenda ujyame munsi ya tuyo bagucomekemo, unywe, hama unameneke. Je m'en fous. Ariko naje kubwira ikintu kimwe ngo hari igicaniro twinjiyemo, hari igicaniro twakije mu mazu yacu, hari igicaniro. Yesu ashime cyane. Ku bintu by'inzoga ndi radicale, kuko iminsi yose ahamubona ndonzeshejwe no kubone ingorane ziba mu mazu no mu miryango. Abana bakuze batiyizi, abana bakuze bafise ubunoho bw'inyama, kandi se ajya inyama everyday mu kabare, ariko bo batazi cyari c'inyama. Pour une brochette arasambana, pour une brochette arasohoka. Iki ni igicaniro c'isezerano, iki ni igicaniro c'isezerano, iki ni igicaniro c'amageneration. Abrahamu yagomba kuveye ingene umuhungu wiwe yubaka kugira ngo afese perpetuer isezerano ry'Imana. Inyifato nziza ya Abrahamu, inyifato nziza ya Isaka, inyifato nziza ya Yakobo yo kwihana akagaruka i Beteli, akahubakira Imana, akireconcilia na mwene wabo Esau, akamusaba ikigongo naho yamwivye. Iyi nyifato y'aba bagabo niyo yatumye inyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi Imana icibuka isezerano yagiranye Isirayeli, kuko mu gihe cabo cukubaho barubasha Imana yabo. Imana nayo mu gihe cabo cukutabaho, Imana ikurikirana uruvyaro rwabo kugira ngo irugirire neza. Mufisi bibakurikirana byinshi bibaremereye mudashobora no gutahura, kuko natwe badukaranze kera. Ariko muri Kristo Yesu, iki gicaniro ciwe kirakuraho ibintu byose, kirarandura ibintu byose, kiracagagura iminyororo yose, nta kantu kamwe gasigara. Na hacu twege b'iyi generation kuvugishwa ingene Burundi buzomera ejo na hirya y'ejo no mu myaka izoza, kuko dufise autorité, dufise amasezerano, dufise n'igicaniro gifise inkomezi zo guhindura no kwinfluencer ibintu byose. Nico gituma abantu b'Imana rimwe na rimwe muranoobserva muri societe yacu y'abarundi n'abakijijwe turafise ikibazo cyo kutamenya kwiyangaje. Dufise abantu bakijijwe partiellement, dufise abantu bari mu vy'Imana partiellement, dufise abanebwe b'ivy'impwemu, dufise abantu baza mu bintu iyo babishatse, dufise abantu bashaka gukurikira Imana ko badashaka no kuyikurikira. Sindabona ihanga ritazi kwiyemeza ikintu nk'ihanga ryacu. Umuntu wese avugira haza akavugira mu bazi, ariko turafise problème iri grave ya engagement. Ndasenga kuri uyu munsi ngo kuri ico gicaniro aho wahuriye na Yesu, uhoraho vraiment acuwo munyororo wo kubaho uri partiel, wo kubaho uri partage, yo kubaho uvanga, yo kubaho ushaka duke twahajyana duke twahariya anya. Ariko Imana iduhe generation imeze nka yantambwe ngo ivudutse irirukanka gushika ishitse kuri proie, kandi ngo ntirara idahejeje kurya ico yaronse. Kimwe muri caracteristiques z'intambwe
ni jusqu'au boutiste. Iyo ikoze ikintu iragikora ikagiheza. Bantu b'Imana nimureke dukora ibintu hama tubikore tubiheze. Abantu bavuge ngo nubwo yoba ari umunsi wiwe wa nyuma, uyu munsi ibyo yarajeje gukora yabikoze neza. Nimureke tubone abantu mu ishengero bakunda Yesu bagahereza ko, bakamwiha bagahereza ko. Ibintu by'ukwarterne ukaza gusenga rimwe ukagaruka meza 3 ngonane nabakumbuye, wibaza ko biduflata kubera udukumbuye. Wibaza kuza ngaha kubera twe ngo nenda bakumbuye, nari wahora henga ngo amazi iminsi ngo ndushe uzobikate ibi ni byo mu nzu naho byagiye namwe muri kuri internet la même chose. Umviriza ndababwira ikintu kibiga abantu b'Imana, turakeneye kubona abantu. Haleluya, turakeneye kubona abantu. Navuze ngo turakeneye kubona abantu bazi iyo bariko baraca. Ibi bintu by'ubukristo byo kubemberezwa uravyumva tugukora ku matama tuvuga ngo mbega ngo uzoza muri repetition yo mbega ngo baza kuzoza ngo mbega ngo turatangwa amasengesho ngo uzoba hari mu masengesho. Ibintu byo kubembereza nta nivyo nkunda, biranshisha kuko nanje nta uri karambembereza. Naramumenye Kristo, namwisangiye kuyarara, ndamukunda, ndamwiha. Nawe we nutabigenza uko onya ngira ndakubwire ngo bitangurira iwawe biherere ni iwawe nyene. Anya rero abantu bako hari abantu batanga ngo n'umusi ngo yatubwiye mushaka mvuke, hari abashaka ngo yatubwiye. Reka sindakubwire haba ngo ucubandanya kwa kundi, reka ndakubwire bibijyanye mvuze gucyanya kuko kuvuga kuri microphone kuri message za kugenda mu isi yose ntibikenewe cyane, ariko kandi nuko quelque part hari abantu ngaha babisha. Bantu b'Imana tugomba kwiga guha agaciro ico twagiyemo. Mwanyumvise tugomba kwiyegurira Yesu kuko kuri ca gicaniro twaramurahiye tuvuga ngo Yesu baye uwanje, ngwino mu buzima bwanje nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, ngwino unganze, ngwino untegeke. Ni gutyo twasenze. Reka rero ubuzima bwacu bube conforme na prière yacu kuko grâce iri disponible irahari. Raba ingene abaturoga Imana ibereye kuko turi. Nico gituma uyu munsi abakristo bakajuragirika, babayeho mu bwoba, babayeho batiyizi, babayeho bari efreye, babayeho ni daimon ifashe uwo mu nzu ucumuterera ukamirukankana ku rusengero ngo bazirukane kuko utashobora no kuvugisha n'impuhe mu mbigo bikankamire kuko utiyizi. Ariko ibintu byose Imana yarabiduhaye, ivyankenerwa byose byo kubaho muri ubu buzima tunesheje biri mu ijambo ry'Imana. Urabifise ko access si vya pasteur, si vya prophète, si vyande ni ivyawe, ariko kandi uri kurapfa kandi ufise ivyankenerwa. Ndakwingize muri kino gitondo, Yesu ashimwe cyane, uvuge ngo Mana ndemeye kwinjira mu isezerano. Haleluya, na wowe ndemeye gushiraho igicaniro c'isezerano ryaje na wewe. Haleluya, ndemeye kugukurikira, ndemeye kukwiha. Meze nk'uwitaye mu kirere ariko nditaye mu maboko yawe, ariko je décide de te suivre. Ndahisemo kugukurikira, ndahisemo kujana nawe. Haleluya. Kera twararimba ngo nasezeraniye kubuwa Yesu, nasezeranye kubuwa Yesu. Mu Giswahili kubuwa Yesu sisho kumu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twarahisemo gukurikira Yesu, twarahisemo kwifatanya na Yesu. Sishaka kwifata nk'umuntu yakuze ibintu byose bimeze neza, sishaka kwifata nka generation ifyinye yakuze yorohewe. Ndi umunyafrika, twakuze tugowe dufise ibibazo. Afrika iracagowe, iracafise ibibazo, ariko ndashimira Imana yuko muri Afrika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo gukizwa no kubohoka no kumwakira bwaje, kandi ndembera yuko bivuye muri ubu butumwa twahawe Afrika izokira, Afrika izotera imbere, Afrika ekonomi yabo izovyuka, Afrika izoba icitegererezo, Afrika izotabagwa. Ariko kandi Afrika ndemera kwirikiraja mu matanguriro yayo, kandi mu matanguriro yayo ndemera ko ishengero rya Kristo rihari. Igihe hari abakristo bacibaza yuko twebwe turi kuri plage, ni turi muri mayodoba. No.
Amerika umwana arakwiza imyaka 42 afise assurance vie ya papa wiwe, afise assurance vie ya grand-père na grand-mère, afise assurance vie yavutse ari wenyene, afise assurance vie y'abavyeyi bashika kuri 4. Abo bose uko bagenda barapfa n'amafaranga aja kuri konte yiwe, akahanta aba ari umumiliyoneri. Arashobora kudesida vraiment kwinywera urumogi every day. Jomodi naho atarakwiye kubikora kuko arafise abamukoreye, ariko mwe ntimufise ababakoreye, kandi mwese muko muravyara, kandi muravyara n'intahekana. Ninda azokorera abana banyu, ninda ashiraho urufatiro rw'abana banyu, ninda avuguruza amateka, ninde muri mwebwe avuga ngo muri iki gihugu cacu nta bwicanyi bizosubira kuhaza, tugomba gusenga no guhagarara no gusambura igicaniro c'amaraso n'ubwicanyi. Ninde ari sûr ko ari yangaje mu ntambara ivuga ngo plus jamais ibi bintu bisa n'ibiba byarabaye mu gihugu cacu, mu mateka yacu. Qui est engagé muri iyo ntambara? Qui? Ko mwifata nk'abantu ata probleme mufise, n'umuntu abaravye musa n'ibibazo. Reka nababwire shengero ry'Imana, Afrika irakeneye abakristo. Sha nimba ari amakontina akeneye abakristo, Afrika irakeneye abakristo. Afrika irakeneye abakristo batari muri teatre. Afrika irakeneye abakristo angaje. Afrika irakeneye abakristo bamenye wari we Yesu. Afrika irakeneye abakristo bahangana n'ibintu vyugarije ibirere vyacu, n'ibintu vyugarije ibihugu vyacu, n'ibintu vyugarije utubazo twose tuba mu bihugu vyacu. Afrika irakeneye ishengero, Afrika irakeneye ishengero, Afrika irakeneye ishengero. Afrika nikeneye abakozi b'Imana bameze nka Baramu, no. Afrika irakeneye ishengero, Afrika nikeneye abakozi b'Imana bafise âme rivendue. Afrika irakeneye ishengero. Ndaje kubabwira shengero ry'Imana, naho umenga nturi kuranyumva, ngira nakubwire ngo twobabara umunsi tuzosanga twari dufise possibilité yo guhindura ibintu. Hama saison yacu ikarenga natakintu na kimwe dukoze, hama mugatanga kubwira ibifaransa vyinshi abana banyu mubabesha kubera kataco mwakoze. Upfa umuvuga uti naragerageje, naragwanya aho ngeze, narasenze, narateramye, narakije umuriro. Haleluya. Kugira ngo kuri iki gicaniro, haleluya, tubona amasezerano y'Imana aza gushika ku buzima bwacu no ku miryango yacu. Muhaguruke dusenge Imana. Harigenda aba isi ngene imeze, nkaraba hiteye, nkaraba ibyo abantu bashikako, nkavuga nti Imana gendera Afrika, Mana kiza Afrika. Bavyeyi muri ngaha, abana banyu vraiment mushireho akayungiro gafise intoboro ntoya, mumenye ivyo mugiye kubaha, ivyo mukwiye kubaha. Turafise complexe y'ikizungu, turashaka ikizungu cane mu mazu yacu, ariko mu mpwemu turi impumyi ku buryo dufise akayungiro gato kukuyungurura ikizungu cinjira iwacu n'ikitinjira iwacu, kuko tutabona. Baramu yavuze ngo eheraba uwahora kanuye atabona, utahora abona none ubu abona. Ndasenga Imana muri kino gitondo ngo mutangure kubona n'abatahora babona, kuko sishobora kwiha luxe yo gukurira muri complexe yo gukopi ivyo abandi bakora, igihe ivyo bashitseko je ntarabishikako. Igihe bafise amageneration n'amageneration yabakoreye akabashiraho urufatiro, akazana amaprincipe y'Imana mu bihugu vyabo, bakaba bari muri nkurikizi positive z'ababaye ku gicaniro. None twega abarundi ndirira tubereye ku gicaniro. Wombwira ko abavyeyi bawe bakubereye mu bicaniro bari bakijijwe? Wombwira ko sogokuru wawe yabaye mu gicaniro yari akijijwe ntiyasenga kiranga? None ninde ariko arashiraho urufatiro? N'est-ce pas iyi generation yacu? Juste de prendre conscience yuko hari amasezerano kuri iki gicaniro c'Imana. Tuje gusenga mwibuke ko hari isezerano ku gicaniro c'Imana. Basenga gute? Bashaka kuduza ijwi ryawe ugasenga.
uti Mana ndashaka gusananura iki gicaniro. Haleluya. Hakujya kwa Gideon ndashaka gusubira gusananura kino gicaniro. Ndashaka gusubira kubaka kino gicaniro. Haleluya. Kimpuza na wewe. Haleluya. Narakwizeye ndagukurikira. Haleluya. Ariko Mana ndashaka kuba committed. Ndashaka kukwiha. Ndagomba Mana yo mu ijuru kugendana nawe kuko nkwiye kugendana na wewe convenablement nkuko ubishaka nkuko ubimpamagarira. Ndagomba kukwiha wese ataco nisigarije. Ndagomba kukwiha atari muri demi mesure, ariko ndagomba kukwiha definitivement. Mana ndashaka kukwiha. Ndashaka kukwiha kubw'imiryango yacu. Ndashaka kukwiha kubw'igihugu cacu. Ndashaka kukwiha kubwa Afrika. Ndashaka kukwiha Mana kugira ngo ubwenge bwawe buze muri generation yacu. Turagomba kukwiha Mana yo mu ijuru. Kugira ngo Mana ngo dushireho urufatiro rwiza. Urufatiro rwa Abrahamu rwabaye benefique kuri Isaka. Urufatiro rwiza rwa Isaka rwabaye benefique kuri Yakobo. Urufatiro rwa Yakobo rwabaye benefique kuri Israeli yose. Mana yo mu ijuru, ivyo twubatse turi kumwe na wewe, ibishinzwe turi kumwe na wewe, birakomeye birahambaye, nibinyiganyizwa, bifise inkomezi kurusha abapfumu n'abarozi bo mu isi, bifise inkomezi kurusha ubwansi bwose bwo mu isi, bifise inkomezi kurusha atake demoniaque zose spirituelle Satani ashobora kudutera zose, bifise inkomezi Imana. Utubabarire Mana nk'ishengero, utubabarire Mana nk'abizera yuko twakengereye igicaniro, yuko twasuzuguye igicaniro, aho duhurira na wewe, aho duhurira n'inkomezi zawe, aho tunywana na wewe, aho tubumwe na wewe, aho dufatana na wewe, aho twifatikanya na wewe, tukinjira mu murima wawe kugukorera no kukwihereza no kukwishikanira, atari ku bwacu gusa ariko pour les générations futures. Mana ubabarire ishengero muri rusange Imana, hirya no hino, aho ishengero ryabaye igikoresho cyo kunezereza abantu no kunezereza amabezwe n'amadesire y'abantu, amwe ari chanel, bimwe bidahagaze ku kungene wowe ushaka. Mana utubabarire Mana muri kino gitondo, utubabarire Mana muri kino gitondo, igihe twakwizera, igihe twatura n'akanwa kacu Mana twaragusavye imbabazi, ubuzima twagendemo butaguhesha icubahiro Mana, nta kindi numva ashaka kuvuga imbere yawe muri kino gitondo atari kuvuga ngo Mana tubabarire Mana, tubabarire negligence, tubabarire Mana légèreté mu vyawe, tubabarire Mana yo mu ijuru gufata minenegwa ivyawe, tubabarire Mana yo mu ijuru kutiyatasha ku vyo twahawe, tubabarire Mana yo mu ijuru kuba abantu Mana bagufrekanta Mana partiellement, temporairement, périodiquement. Haleluya Mana, tubabarire Mana iyo nyifato, tubabarire Mana kuba abantu Mana yo mu ijuru bagira ubunebwe mu vyawe, tubabarire Mana yo mu ijuru kugenda dutakaza engagement envers toi, tubabarire Mana yo mu ijuru kutaha agaciro Mana ivyo watubwiye ngo duha agaciro bituzana ku gicaniro, ari ryo jambo ryawe, ariyo masengesho y'abagororotsi. Mana tubabarire Mana forme yose ya negligence, ikintu cyose Mana dukora ukutariko, ikintu cyose dufisemo gusamaramo, ikintu cyose Mana yo mu ijuru twama twegeze inyuma tukihoporta kubera kijanye n'ivyawe, ariko ibijaye n'ibindi vyacu tukabigira prioritaire, tukabiha umwanya, tukabiha amasaha yacu, tukabikora avec soin, tukabikora n'umutima, tukirukanka tukabiricuya, tukaruha kugira ngo tubikore neza. Ariko Mana hageze ivyawe tukabigira mu negligence, mu gikorwa cawe hakabamo negligence Mana. Abantu iyo bagukorera hirya no hino hakabamo negligence, mu vyawe abantu bakama babifisemo ama excuse yo kubikora nabi. Haleluya Mana, tubabarire Mana. Waraduhezagiye Mana, waraduhezagiye imigisha itagira uko yovugwa, waraduhezagiye imigisha indescriptible, waraduhezagiye imigisha abaroga mu ijoro babona ku buzima bwacu tutabasha kubona, waraduhezagiye imigisha ituma atashobora kuvuguruza Mana ingene waduhezagiye, n'abari korompi badashobora kuvuma kuko akanwa kabo uragakontrola, kuko ari wowe utuma umuntu avuga, kandi ari wowe Mana wahaye akanwa umuntu ko gushobora kuvuga. Mana waratugiriye neza, hari igihe tuvyibagira, hari igihe tubikengera, hari igihe umwansi avyibagiza ishengero. Mana tugarukane kwibutswa.
Hallelujah. 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 Bwira Imana uti Imana nshoboza. Hallelujah. Saba Imana inkomezi kubikurikira nimba hari decision wafashe. Yesu ashimwe cyane. Munota umwe cyangwa iminota ibiri ndashaka mwese muhaguruke. Nabo bantu bose mwicaye muhaguruke ko tugira dutahe. Ndashaka twese duhaguruke. Hallelujah. Aha turi imbere y'iki gicaniro c'Imana tuhamagara Imana. Hallelujah. Ndashaka dusaba Imana inkomezi zo kuyikurikira. Dusaba Imana inkomezi zo kutayivanga n'ikindi kintu na kimwe. Dusaba Imana yo kudatereka no gushiraho ibindi bicaniro bitandukanye n'icyo twashize. Usaba Imana uti Imana nshoboza Mana. Nshoboza Mana. Kuko hari amadecision agomba gufatwa mu buzima bwacu. Hallelujah. Kuko ku gicaniro c'Imana ni ikibanza ca prise de décision. Igihe Abrahamu yubaka igicaniro yarafashe ingingo yo kwiha Imana yiwe. Natwe iyo turi ku gicaniro nk'uku muri kino gitondo, haleluya, niwe dushaka kwiha, niwe dushaka kwiyegurira. Mubwire uti Imana nshoboza Mana. Shoboza Mana uyu muntu, shoboza ishengero, shoboza umuntu wese ari hano hantu. Haleluya. Ndagusengeye muri kino gitondo ngo Imana igushoboze. Ndagusengeye muri kino gitondo Imana igushoboze. Ndashaka amajwi y'abantu yumvikana muri kino kibanza. Umwe wese ku ruhande rw'iwe atangure guhamagara Imana. Haleluya. Mana shoboza abantu bawe. Mana shoboza umujene. Mana shoboza Mana umuvyeyi. Mana shoboza Mana umupapa. Mana shoboza Mana umugabo umuhungu wari we wese. Mana shoboza umuntu wese ari muri kino kibanza. Mana shoboza abagukorera. Mana shoboza abo wahamagaye. Mana dushoboze Mana, dushoboze Mana. Oh Mana kangura imitima yacu. Mana vyura imitima yacu. Haleluya. Saba Imana uti Mana réveille mon cœur. Réveille mon cœur. Urakeneye ikanguro. Urakeneye ikanguro. Urakeneye kuvyutswa n'Imana. Urakeneye ko Imana igukangura. Urakeneye ko Imana ikuvyutsa. Hari imyaka wabayeho usenga cyane kubera wari ufise ikibazo gikomeye, ariko harageze yuko usenga cyane apana kubera ikibazo gikomeye, ariko kugira ngo wishikanire Imana. Kubera ibibazo sivyo bituzana gusa imbere y'Imana. Ishikanire Imana, ishikanire Imana. Uti Imana ndakwihaye Mana, ndakwihaye. Ndakwihaye Mana, ndakwihaye Mana. Ndakwihaye Mana, ndakwihaye Mana. Haleluya. Ndakwihaye Mana muri kino gitondo. Mana turakwihaye muri kino gitondo. Mana turakwihaye muri kino gitondo. Turakwishikaniye muri kino gitondo. Mana ishengero rya Life Center turakwishikaniye muri kino gitondo. Mana abera bakoraniye hano turakwishikaniye muri kino gitondo. Mana turaje muri iri sezerano. Turaje muri iri sezerano ryo kugendana na wewe, ryo kujana na wewe, ryo kukwiyegurira, ryo kukwiha gose, ryo kutagira ico twisigarije. Haleluya. Kuri kino gicaniro, muri kino gitondo, kuri zino tariki, muri kuno kwezi, Mana turaje kukwiha, turaje kukwiha, turaje kukwiha, turaje kukwiha, turaje kukwiha Mana. Haleluya.